Mwabwiza uko bwanditswe na Luka mu gice ca kabiri. Tudusaba Pasteur Deo ashike hano adufashe gusoma. Turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 20. Kuvuka kwa Yesu. Muri iyo minsi cagezwe kiva kwa Kaisari Augusito ngo abo mwisi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo akiri cegera ca Kaisari Isiriya. Bose baja kwiyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara ciwe. Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara c'i Nazareti aja i Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betlehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe, aja kwiyandikishanya na Mariya uwo yakoye yarakuriwe. Bakiriyo igihe ciwe cyo kuvyara kirashika, avyara umuhungu w'imfura, amuzingirako impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze ikibanza mu ndaro. Muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'ibitungwa vyabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino, bategwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati, naco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uwo munsi umukiza bavukiye mu gisagara ca Dawidi niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyetso canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriweko impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana ziti, icubahiro nikibe ku Mana hasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mubo inezerererwa. Bahejeje kuva aho bari basubiye mw'ijuru, nyabungere baravugana bati, ingo rero tuje i Betlehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico umwami Imana tumenyesheje. Bagenda banyaruka, babona Mariya na Yosefu n'uruyoya ruryamitswe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Abavyumvise bose batangazwa n'ivyo babungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo majambo yose, ayiyumvira mu mutima wiwe. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ivyo bumvise byose n'ivyo babonye nk'uko babibwiwe. Amen. Twongere dusenga Imana. Mwami Mana yacu, turagushimiye kuri aya majambo y'ubugingo waduteguriye. None rero turahaye kaze mpwemu yera, kugira ngo abari wadusigurira, abari watwigisha, kandi ijambo ry'Imana mwami kija kutubwira natwe tugikore, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Turabonye iyi nkuru nziza, iyi nkuru y'akanyamuneza. Uyu munsi ntiteho turabivuga nk'ubuhanuzi, ariko turiko turabivuga nk'ibintu vyabaye. Mu isezerano rya kera babivuga nk'ibintu bagiye kuzobona, nk'indoto, ariko igihe kirashika ibyahanuwe birashitswa, natwe nitwe turiko turabibona uyu munsi. Ikindi twiteze, natwe twiteze ko azogaruka kujana ishengero. Umumarayika yavuganye na Mariya, ariko aramubarira ingene azovyara umwana w'umuhungu. Mariya bikamutangaza, Mariya agakanguka, ariko kandi Imana igashishikara kumuremesha. Aragenda no kwa Elizabeth baravugana. Hanyuma rero kugeza yuko ninda ya Yohana Umubatizi hamwe n'iya Yesu Kristo zishishikara kuganira zirakwegana. Hanyuma rero batangura kuvugishwa, ari Mariya aravugishwa, ari Elizabeth aravugishwa, bashima Imana. Igihe rero carashitse, hano tubona igihe cari kigeze muri iki gice ca kabiri, haraba itegeko mu gihugu yuko abantu bose baje kwiyandikisha. Hanyuma rero baragenda, bashitseyo ko baciye bumvira. Bibiliya irashingira intahe ingene Yosefu yari umugororotsi, kandi irashingira intahe Mariya ingene bari abagororotsi, ariko barumviye. Mariya birumvikana yararushe, yarananiwe, ariko ntiyagize ati jewe numva atantege mfise, nugende wewe. Ariko kandi baremera, baragenda. Bashitseyo, aca rero igihe cyo kuramuka kiragera, aribaruka, avyara uyu muhungu w'uburiza, ahandi naho bavuga ngo w'imfura. Barabura naho barara, umukiza arabuze harara, kandi n'uburyo yagiye arakura bwari ubusanzwe, ariko kandi yari umwami. Imana irabagendera, ijuru rirabugurukira,
barabona ubwiza bw'Imana bakayanganira. Nahari ubwiza bw'Imana burakayanganira babungere, barabona igitangaza, babona abamarayika, baciye babona ubwiza bw'Imana baratangara, barabona umumarayika. Hanyuma rero bagize ubwoba, kandi harya ubonye Imana ntiyoreka kugira ubwoba. Yesaya yarayibonye, arayibona ari mwiyerekwa. Hanyuma abona mu rusengero, abona abamarayika bariko bararirimba, baca bumva iyo ndirimbo. Bari bagifise ubwoba bwa mbere, haza umumarayika abanza kubahumuriza. Ico ni ikintu ca mbere, bari bakiri mu bwoba. Hanyuma rero umumarayika acaza arabahumuriza, aca bazanira inkuru nziza twabonye ku murongo wa 10, ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi. Aca avuga ati uyu munsi umukiza yabavukiye. Yesu ashimwe. Umukiza yari yavutse. Niyo nkuru nziza y'ukuza kwa Yesu Kristo hano mu isi. Baca rero basubira bararemerana, baramererwa neza. Mu nyuma rero bamaze kwika, ubwoba bwaheze, intambara zaheze, uguhagarika umutima kwaheze, baca bumva ijuru ririkorera ririmba. Ndakwifurije kwama wumva ivyiza vy'ijuru. Baba marayika bararirimba bati icubahiro nikibe ic'Imana. Bararirimba rero, babanza guha Imana icubahiro. Nguko Yesu ariko arigisha gusenga yavuze ati ubwami bwawe buze. Baba kuririmba icubahiro c'Imana. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri, mwisi amahoro abe mubo inezererwa. Mbega mvunezereza Imana. Mu nyuma baba marayika bahejeje baciye baririmba baragenda. Ijuru riranezererwa yuko Yesu aje, yuko Yesu avutse. Kubera iki? Kuko isi yari yahuye n'ikibazo igihe haba intambara mu ijuru. Kuko intambara ya mbere, intambara yatanguriye mu ijuru. Intambara imaze kuba baratsindwa. Tani ariwe Lucifer atsindwa, aca kororerwa mu isi. Amaze gukororerwa mu isi, na babandi bose bamarika bakoranwa nawe bamukurikiye nabo nyene barakororanwa. Isi rero ibirabonye ibara, isi ihura n'ibibazo bikomeye. Ico gihe abantu biranga ko bumvira Imana, baragwa mu vyaha, hacaho gutandukana kw'Imana n'umuntu, hagati y'urugabure. Ico gihe umuntu yaciye abura amahoro, kuko amahoro ava ku Mana. Iyo umuntu yaravuye ku Mana, ikintu ca mbere kica kibura n'amahoro. Iyo umuntu acumuye, ariko iyo amaze kubikora akagwa mu caha acabura amahoro. Nico gituma rero udakwiye gukina n'icaha. Iyo ukinye n'icaha ugira ingorane. Hanyuma rero isi maze kubona ibara, abantu bamaze kuba kure y'Imana, nta kindi cari gushoboka atari umwana w'Imana yari kuza. Ico gihe rero Yesu abari wacaza aje, rero niho impundu zaca zisubira ziravuga mu isi ingene amahoro agiye gusubira mu isi. Kuko uyu mwami w'amahoro Yesaya yari yabonye ari umwami w'amahoro, umukama w'amahoro. Uronse Yesu aronka amahoro. Bamaze gusubira inyuma bahimbaje Imana ko ibintu igiye gucungurwa, isigiye kuronka amahoro, abantu bagiye gusubira kuronka amahoro, baca barasubira inyuma. Ababungere naho barabungere bakurikirana neza, kwiye kujeho tukavyibonera. Erega izi nkuru bagiye kuzivuga bashitse, ariko bo bagize bati rero nimuze tugende turabe ibyabereyeyo, turabe ivyo umwami Imana tumenyesheje. Babanze bikoreze ko, babanze babibone, ntibaje kuvuga ikinyoma. Babona Mariya, babona Yosefu na Gwariyoya, kuno nyene babwiwe, baravuga ayo majambo. Birivuga ngo Mariya vyose abishira mu mutima, ashishikara kubibika. Turabona iyi nkuru ko yabanye nziza, ingene iyi si yacunguwe. Tugaruke rero kuri rya jambo, umurongo wa 14b rivuga ngo iki? Ziti cubahiro nikibe ku Mana hasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mu binezererwa. Aha rero tugira ngo tuvugane kuri iki kintu c'amahoro, kuko uyu mwami ni uw'amahoro. Uwakiriye Yesu agira amahoro, kiyo utaramwakira nturamenya amahoro ico arico. Ibi bindi byose twakwita amahoro ni bimwe bacavuga ngo nagahengwe, ariko amahoro y'ukuri, amahoro aramba, amahoro arama, na amahoro yo muri Kristo. Kubera iki? Kuko na Yesu yarayatwemereye. Amahoro ndayabasigaranye, amahoro ndayabagabiye.
jewe simbagabira nk'abisi. Igihe ariko arasezera ishengero agira aje kuricungura, hanyuma acavuga rero ati amahoro rero ndayabagabiye. Wakira amahoro Yesu atanga. Ugomba amahoro rondera Yesu. Ugomba amahoro kurikira Yesu. Ugomba amahoro nugume muri Yesu. Hari ibintu byinshi bibuza amahoro, ariko icambere ibintu kibuza amahoro novuga bitatu. Icambere ni ishari. Ishari lirabuza amahoro. Muri Matayo 2:16 haravuga ingene Herode yagize ishari, arumva ko hari umwami yavutse. Uwo mwami rero aca yibaza ati noneho ndakuwe, kuko yari yiteze kuzomusubirira ari uwo mu nda yiwe. Mugabo yumva ngo hariho uwundi mwami yavutse. Igihe yatuma babanyabwenge baciye bagenda baramuraba baramubona, ariko ntibagarukiwe kumubarira kuko umumarayika arababujije. Ikintu caciye kiba ngo acagira ishari, yongerera jingitwa, acafata ingingo, kuko urumva nta mahoro yari afise. Nguko na Yesu igihe yari yashitse ku isi, igihe yari ko arakora, bama barondera akantu ko mukorokana ngo barangene bamufata, kuko ngo benshi bariko barabakurikirana. Ishari ni ribi. Intumwa igihe zariko zirakora, Yesu yamaze kuduga, ibitangaze n'ibimenyetso bigakoreka, ico gihe ati ntaco mumaze. Abo bari abafarisayo, idini ry'abafarisayo. Raba abantu bose babahezeko baragiye iwabo, none bigende gute? Baca rero bagaca batangura ihamwa. Hari impwemu y'ishari yinjira mu bantu, ikinjira no mu bantu b'Imana, bagasharikana. Ntihagire unezererwa umugisha wa mugenzi we. Gomba amahoro, nezerererwa umugisha w'abandi, ari mu mpwemu, ari no mu mubiri, ari no mu cubahiro aronse, ukinezerererwe. Ikigira kabiri ni icaha, kuko icaha gitandukanya umuntu n'Imana. Icaha cinjiye mu rugo, abantu baratandukana. Abana bafashwe n'icaha, abavyeyi babura amahoro. Umugore afashwe n'icaha, umugabo abura amahoro. Umugabo afashwe n'icaha, aguye mu caha, abura amahoro. Ni ikibazo gikomeye. Icaha ni kibi mu kibano. Iyo habaye ibyaha byinshi habura amahoro. Iyo hari umuntu w'umubandi cyangwa umunywarumogi ari muri iyo mihana, agenda aramena amazu y'abandi, hakabura. Icaha niko kimeze mu nzu ho, bica bigora. Imana idufashe wirinde icaha. Bibiliya iravuga, Yesaya 57:21 havuga ngo, murongo wa 21, kampere kuri 19, ni jewe ndema ishimwe riva mu minwa, amahoro amahoro abe kuri kure no kuri hafi, nanje nzomukiza nikurahagize. Ariko abanyakibi bameze nk'ikiyaga gisuriranya, kuko kidashobora guhwekera, kandi amazi yaco azikurura isuri n'imyanda. Nta mahoro ku banyakibi, niko Imana yanje igize. Iyo rero umuntu yihaye gukora ikibi, nta mahoro ashobora kuronka. Ariko kandi Imana yaremereye abari hafi, abari kure ko bagira amahoro, kuko yaratanze uyu mwami w'amahoro. Uyu mwami w'amahoro rero yaje kugira ngo turonke amahoro, yarayatugaburiye. Ico ni ca kabiri rero, icaha. Ugomba amahoro, wirinda icaha. Ikigira gatatu gishobora kubuza amahoro ni vyinshi, ariko reka mvuga ica gatatu. Ica gatatu n'amacakubiri. Amacakubiri, umuntu w'amacakubiri ntashobora kuronka amahoro, kandi amacakubiri ayariyo yose, uyo ntashobora kuronka amahoro. Cete Pawulo y'Abanyefeso, mu gitabo c'Abanyefeso igice ca kabiri, agaruke pastora dusomere umurongo wa 14 ashikane ku murongo wa 22. Abanyefeso igice ca kabiri guhera ku murongo wa 14 kugera kuri 22. Niwe mahoro yacu, kuko yahinduye y'amacakubiri kuba kimwe, aho mvuye ca gisika co hagati cadutandukanya, ubwansi amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe, nibwo vyagezwe birimwe amabwirizwa ava mu vyashinzwe, kugira ngo muri we ya macakubiri ayarememwo umuntu umwe mushasha, ngo azane amahoro atyo. Kandi ngo ayo macakubiri amaze kuyagira umubiri umwe, ayuzurishe n'Imana umusaraba, awicishije bwa bwansi. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari hafi nabo ababwira amahoro. Kuko uko twaramo kabiri, twembi ni wadushikiriza Data wa twese, turi muri mpwemu umwe. Nuko nimukira abashitsi,
n'abanyamahanga, ariko musangiye ubwoko n'abera, muri abo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'umushinge, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ariwe buye rigumye imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we na murubakanwa kugira ngo muheshwe na muhemu kuba ingoro Imana ibamwo. Aha turabona amajambo arasobanutse. Kijijwe bavuye hirya no hino, ariko kandi Bibiliya iravuga abanyamahanga. Igihe Yesu yaza wamengazeye Abisirayeli gusa, ariko Paulo amaze guhamagagwa yaciye ahamagarirwa n'abanyamahanga nabo. Petero nawe ashishikara mu Bisirayeli mu Bayuda, natwe dushikara kurongo ubutumwa bwiza, tuca twinjira. Kuko ubwo bwoko biri buvugwa bari bwa bwoko bwari bwatoranije bwavuye kuri Aburahamu na Isaka na Yakobo, aribo Bisirayeli. Hanyuma rero habaho n'abanyamahanga, abo bose rero Yesu aje yaciye abegeranya. Abantu bagiye gusubiranamwo bitana ibindi bica bitangura kugora, ugasanga ngo uyu ntiyogira ikubera iki, ntiyokora ikubera iki, bica bigora, amahoro arabura. Ari mu macakubiri agira ibibazo. Ahantu hose hubatse ku macakubiri ko bibwiza kuzosenyuka, kuko Yesu yaje kutwegeranya kugira ngo tubumwe muri we. Bwa bwasi bwose yabubambye ku musaraba kugira ngo ducike ubwoko bumwe, ko turi ubwoko bwatoranijwe, ihanga ry'abaherezi. Turazi hari ibindi navyo nyene bibuza amahoro, indwara zirabuza amahoro, kubura abantu birabuza amahoro, gusonza birabuza amahoro, ariko ivyo byose umuntu ari muri Kristo Yesu acagira amahoro. Ndawugira inama uyu munsi urondera ayo mahoro. Aha nta handi aboneka. Kugira ngo uyaronke rero nukubohoka ku caha. Icambere nuko wemera kubohoka ku caha. Icaha nico muzi wa byose tuma abantu babura amahoro, abantu basubiranamwo, abantu bicana, ni icaha. Yesu abwiriye neza, wihane icaha uve mu bwami bwa Satani ariko uje mu bwami bwa Yesu. Kuko iyo ukora icaha, bwami bubiri, hari ubwami bwa Satani n'ubwami bwa Yesu. Iyo rero ukoze icaha ubukoreke mu bwami bwa Satani, kwiye rero kuvayo ukaja mu bwami bwa Yesu ugakora ivyiza, kandi ugacukirana ca gihano c'ivyaha, kuko cadukizwa igihano c'ivyaha kimwe kija caramaze gushingwa, ukava mu isi yanduye. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere, hahigwa abantu batagendera mu nama z'ababi, baticana bacokoranye. Imana idufashe. Hari usanga rero umuntu kicara mu vyaha akaca yama imbere yiwe yishira urupfu. Ihigira kabiri, wemere kuba umugororotsi, wemere kugororoka, ukora ivyiza, kuko niyo wagororoka Imana izoshira kugira neza, ube mu mahoro. Iyo uri umugororotsi niyo bariko baravuga nta kigoye kirimo. Ega iyo umuntu akoze icaha agenda n'ubwoba, agira ubwoba, uramenyekana. Imana idufashe. Hanyuma rero iyo uri umugororotsi rero niyo bavuze wowe cumenya ko atakibazo, nabo bagomba kudendera, nagenda kubarira wewe ushavuga ngo barakudendereza. Nibagombe babeshe, bagombe baremeka amabuye batacaha ufise, uzoguma amahoro, ariko bano niyo bazobura amahoro. Ya rero uwamye avuga nabi umuntu, iyo umubonye niwe ubura amahoro, ariko we nta mahoro abura. Ngo murihe kuvuga abandi nabi, kuko ni ubura amahoro, uco wibuza amahoro. Emera kugororoka, kuko uno munsi Yesu agomba kugirira neza. Hanyuma kandi igira gatatu, kubona iciza wama witeze. Hari ikintu rero iyo witeze ivyiza uragira amahoro, mugabo wamubona ibibi ni kwa kundi nyine ukana ngo nakawe yahezagiwe je ntavyo ndaronka, uzoca wamuruko nyene. Itega ivyiza. Reka tuhasome. Muraba abantu bari biteze ivyiza ngene bagize ayo mahoro. Luka 2:25-23:8. Kandi Yerusalemu hari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeyoni, kandi muhemu yera yari kuri we. Yararorereye uguhumurizwa kwa Abisirayeli, yari yarabwiwe na muhemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajanwa na muhemu mu rusengero, abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo amugenze nk'uko umugenzo w'ivyagezwe wari uri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati, databuja,
noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe ako wateguye mu maso y'amoko yose, ngo kabe umuco wakira amahanga no ku bwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simeyoni arabahezagira abwira Mariya nyina wa Yesu ati, umve ubu ashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi bavyuke, no kuzoba ikimenyetso kigawa, kandi nawe inkota izogucumita mu mutima, kugira ngo ivyumviro vyo mu mitima myinshi bizoserugwe. Kandi hariho Ana umuvugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri, yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi, ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Ako kanya caraza ashima Imana, avuga ivya Yesu, abibwira abari barorereye ugucungurwa ku Yerusalemu bose. Baheraheje vyose nk'uko ivyagezwe n'umwami Imana bivuga, basubira i Galilaya mu gisagara cabo ca Nazareti. Kandi uno mwana arakura, agwiza inkomezi, yuzuzwa ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Amen. Bonamwo aba bantu batatu muri aba dusomye, hariho rero umugabo babiri bari bafise ico barindiriye, yari Simeyoni. Simeyoni yari umukozi w'Imana, yari yarabwiwe ko atazofata mubonye, yaguma yiteze. Mbega mwumva yagize umunezero umeze gute? Uwacagira amahoro. Iyo umuntu yafite ico yiteze, afite ico Imana yamusezeraniye, aguma amahoro. Nuwari kubera Simeyoni ati ngaho barakurondera, hunga, yaramenye ati wawundi sindamubona, akacamerwa neza ati oya ntahonja kuko sindamubona. Hari ico Imana yagusezeraniye, none weho Imana igufashe. Hanyuma rero aramubona, aranezerwa. Ikwirikira hariho Ana nawe yari umupfakazi. Aha rero ucubona igihe Yesu yavuka, imigwi itandukanye yagiye irafashwa. Haratanguye abanyabwenge b'inyenyeri, abona ku rugero rwo hejuru, abantu bize banonosi ibintu vy'inyenyeri. Haba n'ababungere baciye bugufi. Aha naho tuca tubona n'umuherezi nawe, umukozi w'Imana, umuvugishwa. Cokaca tubona umupfakazi nawe nyene yari yibutswe nawe nyene. Yesu ashimwe. Nawe nyene arabona ivya Yesu kuko yaciye nawe nyene avugishwa. Mariya ngo yaguma bibika mu mutima, ari naco gituma kuko abanditsi baravuga yuko Luka wewe ntiyagendanye na Yesu, kijijwe mu nyuma, ariko mu kwandika yaganiriye cane na Mariya, aravugana na Mariya ivyo yagendera bika mu mutima vyose. Urabona twari ryajamo ngo kwama witeze iciza, ici Imana yagusezeraniye, ivyo bizotuma ugira amahoro. Ariko ikibazo ni kuri wewe, mbega none urafise amahoro? Nta cakubujije amahoro, nta gituma ubura amahoro. Nuno munsi nimba hakiriho, tugusaba uhagarara uri dusenga Imana, abakozi b'Imana bagusengere kubohoka ku caha. Icaha cakuboshe, hari icaha kiba carakuboshe, cama kigaruka iminsi yose kikakuboha. Uyu munsi ugihebe, we wama wiyumvira na buri mu vy'ubwami bwa wa mugwanizi, urondera inkuru zitarizo, wari kizijuru warazihebye, none uhindukire kumeze nukira umugororotsi. Ivyizigiro vyaraheze, umengo nta cizo citeze, ariko ugomba amahoro niwitega amasezerano y'Imana. Warayavuyemo munyamacakubiri, mu mutima w'amacakubiri, nawe we baragusengera. Nuko reka tubasengere tugira ngo dusenge Imana. Turagushimiye Mana data wa twese uri mwijuru, turaguhimbaje Mana ku majambo y'ubugingo ubari ishengero ryawe. Kweretse urukundo wakunze abari mwisi cyane, watumye utanga umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze adupfire duharirwe ivyaha vyacu, kuko twari dupfuye tuzize ivyaha, ariko urukundo rw'Imana rwatugize bazima. Turabigushimira ivuka ryawe Mana yo kudukiza. None amajambo yawe amaze kuvugwa aha, Mwami Yesu ni wewe mahoro yacu, bafise Yesu bafise amahoro.
none mana ijambo ryawe rimaze kuvugirwa mu matwi y'ishengero, abantu barahagaze imbere yawe babonye yuko bakwiriye kwihana neza, bagatunganywa imitima yabo, bagatunganya ubugingo bwabo neza kugira ngo baronke amahoro atangwa na Yesu. Yesu niwe utanga amahoro, abamwakiriye neza bagira amahoro, abamwakiriye neza baramunezererwa. Mu izina rya Yesu Kristo wera w'Imana urabaharira mana, turabasabiye imbabazi, ni wowe uzi guharira, waje guharira abantu ivyaha, waje kwikorera imitwaro y'abana bawe abarusha n'abaremerewe, waravuze ngo nibazi wawe kugira ngo ubaruhure. Ni wowe uruhura mana abafise ibibazo, abafise imvune mu mutima, abatuntuye mana, ni wowe mana utanga amahoro, urabeza mana, bezwe rwose mana yanje. Ndagushima bagira ivyizigiro vyo kuzakubona aho uzagarukira kujana ishengero ryawe. Turabasengeye twizeye yuko wuzuye imbabazi, wuzuye guharira, wuzuye kugira neza kwinshi. Imitima yabo mana iyumve ifise amahoro n'umunezero w'agakiza, bagendane umunezero, batahane umunezero, kandi bahore banezerewe mu mwami. O turagushima mana, irahumuriza nihumure. Simiyoni yararivuze, yararorereye agakiza k'Imana, amubonye ati sezerera umukozi wawe kuko amaso yanje abonye umukiza. Turagushimira, tugirira neza mana, baharigwe kandi buzure mpwemu yera, komeze kubana nabo no kubarongora mu nzira y'agakiza. Turagushimiye mana, ingene ubejeje kandi ingene ubakomeje muri byose, tubisavye mu izina ry'umwami wacu Yesu.